siko bivuze ngo nububeshi bro ababivuze babikuye he ahubwo naje nico kibazo naciye ngira ndamubaza ati saba bino bintu urukuru rushobora kuba inkuru ariyo nkuru siko ariko Sabas araheza arambarira ati yamutelefonye aramubarira ngo nsanga muri hotel kanaka yitwuko ariko hotel sinza kuyivuga izina yahi Bujumbura bro cagiye yaravuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda aramubarira ati nsanga mu hotel kanaka imeze uku hama wewe cumbarira akanoti wifuza hama turyamane ese nitwaramuka tumenye yuko Alice niyo asanzwe ari mu rundi rukundo bahebanye na John Mandevu Alice tuzomukubitamo roketi ya analize nawe nyene yibaza ati numunsi wo kubesha ko yiyambise impeta amahera ya predote nyamari dote yariye uribuka neza yuko nijya demande yiwe urazi yuko ushikino saha Mimi ari muri bamwe muri cinema bicuza kuba bararabaye abastar heko kandi yarabishaka ari urugendo rwo gusambana no kurondera hit ni ibintu bitajana siko ushobora guhitamo kimwe muri ivyo bibiri urahitamo gusambana cyangwa ukarondera hit Yo, ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Karibu mwiriwe bivanye n'amasaha dukurikiraniye ko bivanye kandi naho mwerereye kuko burya amasaha ntangana ku isi. Bro, amakuru yawe? Bana muze je ndashima Imana. Umeze neza? Ubona yuko dufise big energy. Dufise energy. Ibaze izi saa turi saa moya z'igitondo. Ni vya biguvu Noraske yaduha. Ni vya biguvu. Nije yuko biratuma by the way abantu bagende bafate biguvu ni best tangawizi. Cyane gose. Ni tangawizi nziza. Mze nararyohewe ujya munsi. Ujya munsi urazi man ijya boro naje kweri narumvise kumengo naje imitsi iriko irikiragororoka ariko arakantu nyene bace batamwati uri n'umuhungu urerukana urakora akazi umushinga ntaha uri umushinga ntaha yubatse apana hariya yubatse biciye mu mategeko yubatse biciye mu mategeko reka dutumire abantu bashasha bakore subscribe tugomba dukwiza ibihumbi 10 kweri ni vy'agaciro cyane gose abantu bashasha rero mudukurikiriye mukore subscribe like comment hamwe na share ama tubandanye tubatamwe iyi dushobora guhera nyene dukwije tubatamwe weekend dushobora guhera dukwije ibihumbi 10 ku munsi wa gatanu turi mu masaha yo mu gitondo mu gaturuturu kubera ko tugomba tubaha amakuru benshi ndazi neza ko bafitiye amakenga baricaye mu ngo zabo ariko baravuga ati turakini kumenya ry'amakuru siko ajya makuru tunyaruka izi duhere kwa Sabas nkuru nziza aramakuru ariko aramuvugwaho yuko bamujya inyumba baramujya canke arajya ngo arajya oya reka hariho avuga Starboy yavuze ati baramutanamura siko bivuga ngo baramujya hariho nindi post yanditse avuga ati kubera iki Sabasi inyana zuzuye ahitamwo ngo kurizwa n'isuguru ariko ibi bintu biraherera ndazi neza yuko izi aya makuru ndazi neza yuko ari abantu benshi batari bayazi siko ariko bagiye bayabona ku mbuga zigestandukanye ariko kubera ko twebwe Anashare tuba turi update ndazi neza yuko iyi ni nkuru igishusha abantu benshi bataranayikorago siko bataranayikora ko bataragira ko n'ikintu bayivuzeko ariko izi ku munsi wejo siko je muri you post nyibona ayo makuru yatanzwanye narashoboye kurondera Sabas nkuru nziza ahasanzwe ari muri Leta z'Ubumwe za Amerika siko Sabas nkuru nziza turaniyagira bro turaniyagira nyimuramutsa gusa yambari ati Imana ishimwe ndamubarira ati nanje amakuru tuzoyabaha kuri Anashare amakuru yose ikintu yambariye ijambo rya mbere ati mudusengere tugo turagwana intambara ikomeye ariko Sabas naeze namubaza ati bijya bintu bikuvugwa ko mbega bimeze gute ariko araheza arambarira ati bijya bintu bimvugwako atahubwo na jewe iyo nicaye n'abana banje mu rugo ndi kumwe n'umuvyeyi ariko ndishimye ariko umve neza yuko je ndafise amahoro ariko umuryango w'iwanje urahangayitse kubera ibyo bintu babonye ku mbuga sigiye standukanye kubera abana biyo barakuze bafite amatelefone ariko Sabas arambarira ati nukuri mugene mu mpera ubutumwa abafana banje ubabarira ati bijya bintu babonye kasivyo ati nukumubeshera
siko bivuze ngo nububeshi nububeshi bro ababivuze babikuye he ahubwo na je nico kibazo naciye ngira ndamubaza ati Saba bino bintu urukuru rushobora kuba inkuru ariyo nkuru siko ariko Sabas araheza arambarira ati gundo sinunyizera ndamubara ati Sabas je ndakwizera pe ariko aranyereka amafakte menshi agiye atandukanye intandaro aho byazananye ku muntu kanaka ariko araheza arambarira ati uyu muntu turavise ico dupfa siko ariko kubera ko bidahuye na cinema ariko naheze ndavuga ati bino bintu twovyinjiramo cyane ariko reka tuze tubaha amakuru y'ukuri mugana umuntu ari muri entertainment umuntu ari muri entertainment siko ariko Sabas araheza arambarira ati mugene mu mpera ubutumwa uba bari neza yuko ahubwo babandanye badusengera aho turi ko turagwana intambara ikomeye ko bikazera umukozi w'Imana Sabas inkuru nziza birakaze bro kubera ko ndazi neza yuko izi kuba barakoze ku rundi ruhande uwo muntu yaramukireye content Sabas aciyavugwa kandi ndazi ni cinema ariko arasohora ziraba ego cyane man cyane gose ariko wumve neza yuko yandi ngira ngo bavuga ngo uteye umugeri gikere abacunguruje hari giherega izi umuntu ashobora kuba yifutsa kugukorera inabi siko ariko ugasanga iyo naba gukoreye ahubwo niyitumye wowe nyene uduga ku yindi level siko uyu muntu ashobora kuba yarabikoze kugira mwicira izina kugira ngo bonekeshe nabi mu muryango siko ariko ukaza gusanga neza yuko ahubwo Imana yonyene iciyimucira inzira y'uwo mukozi wayo ariko Sabas naramubajije namwinjira neza araheza arambarira ati ugenda umera ubutumwa abakunzi banje abakunzi ba cinema mu gice cy'u Burundi ubabwiza ukuri ati bijya bintu barambeshera ati bijya bintu sivyo ati ahubwo unabansabire ko bubandanye bansengera ati kubera ndiko ndagwana intambara zikomeye ati ariko Imana yonyene yo mwijuru Imana yonyene yo mwijuru niyo zokwama ku ngoma nizotsinda ariko Sabas inkuru nziza bino bintu ndaze tumwihanganishe kwanza tumwihanganishe iyumvire izi ugibona poste ngo baramutantamura ngo Sabas ngo bwa bundi ngo baramutantamura ngo kunyana zuzuye ngo akemegwa kurigwa ngo nisuguru bro ariko tuongera duha polisi Sabas zero challenges bazikeneye zero challenge izi zirakunda gukora basi iyo uri umustar mugabo ni fresh tu ego uri umustar uba waravyemeye tu iyo urinze wemera kumenyekana ukaryubaka izina ego nukuvuga yuko ba wemeye ibizokurikira vyose cyane gose mugabo nyene byarangyoheye kuba kuvugwa ko nabi hari abazokuvuga nabi hari abazokuvuga neza ivyo byose umunsi ufashe ingingo yo kuvuga ati jewe ndamenyekanye canke ngiye mu nzira yo kumenyekana ubuvyeme ubuvyiyemeje uzi yuko iza abantu turagoye man ibaze mu kiringo gito Sabas yironkeye iyo visa bro yironkeye iyo visa yo gusanga umugore wiwe na famille hari hanze akaca haboneka bababire bo ngaho hanze siko bakaca bagomba babandi batanezerwa n'iterambere ry'umuntu bakaca bagomba ahubwo ngo bamwicire kazoza ubu yibereye mu bihiye bro tuvyemeranye kuko ubuzima buratandukanye ubuzima yarari n'ubuzima bwari buratandukanye siko ayibereye mu bihiye ariko bababire nabo nyene usanga neza yuko bataba bishimira iterambere ry'umuntu siko baca bagomba kwamamaza ibintu kanaka kuba ndazi neza yuko madame Sabas ahari nawe nyene burya butumwa bwaramushikira aravuga ati bwa mundi umugabo wanje arabikora bwa bundi arabibona bro oya mugabo nibaza yuko ivyo atacu biba bitwaye ego sino wewe nk'umuntu twamana uwundi muntu akaza ambwira ibintu bitari vyo kuri wewe je ntaco vyombwira cyane man kuko mbanzi ati ibi bintu vraiment gundose baramubeshera sivyo ego kuko je turamana ndakubona misi yose turakorana rero nimbone ibintu bakwanditse ko nzovuga ati iyi ni content ndabizi man sinzovyegereza umutima mu gihe tutamana nkaba nzi kuri umujama ariko tutabonana kenshi canke ngo tuganire hari igihe bazokuvuga ko ibintu nkavuga ati kumba arabikora cyane ariko gusa nyene wumve neza rero nibaza yuko nk'ivyo oye nk'umugora atacu ego arakwiye kubitahura kuko umugora babona ati ukuri ndakuzi ego gusa nyene igikuru neza yuko abafana biwe bakumva neza yuko ku munsi w'ejo twarayaze na Sabas inkuru nziza araheza araduha umuco aravuga ati jewe ugende umuhere ubutumwa abafana biwanje ahubwo banansengere kubera ko ndiko ndagwana intambara zikomeye Sabas inkuru nziza turagukunda cyane kubera ko izi anashare rega ntibasubire kuza baregereranya n'aba bana bro
safi siko iri mu kazi Sabasi nkuru nziza tukwihanganisha ego cyane ibihe ibindi ibintu bigahinduka ego bizamwe imiyaga ikagenda imvura ikagwa imvura ikagenda izuba rikaka byose bon ubuzima niko bumeze nyene ego ariko abandanya shining hari abandanya shining sasa ariko mugabo nyene na Sabasi arakanongira nyene ndamuvuze ko Sabasi ziya kava zawe urakwiye kuzihagarika kubera ko ziya kava zawe hari ukuntu nyene ariko yose banimaze yuko hari kantu tso turacishemo kugira twige bro ikindi muga Sabasi ntari ngaha usanga ari Sabasi kandi bijya bintu byatanguye kuva giye usanga era non deal hariya biza kumufatira kanaka ariko nyene abakwiye basi kuzarahidira umuntu amukorera kava kuko kava n'amahera menshi kuri Sabasi siko samahera menshi nivyo atubabarire cyane ariko nyene kabaga kunyene kugira tukacishemo kugira nyene twicare twige Mimi Mireye asubira mu gihugu cy'u Rwanda akora ikiganiro na Irene Murinda habi kuri MIE Empire avuga ko yaronse umugabo amugira umugore wa kabiri amuhinzu imodoka yo mu bwoko yifuza ngayi Bujumbura quartier yifuza aravyanga urazi yuko gushikino saha Mimi ari muri bamwe muri cinema bicuza kuba bararabaye abastar ariko kandi yarabishaka ariko yazagira divorce ariko kubera ko yinjiye muri bino bintu ahubwo asanga biragumye urazi ikintu abantu benshi dukunda kwibesha twese turashaka kumenyekana ego mugabo amasacrifice yo kumenyekana uzoyagenderako sawa ayo masacrifice rero yo kumenyekana benshi muri twebwe tuba tutayazi ibaze man wewe ni kuvuguraza nga uravyuka mu gatondo je ndashaka kumenyekana sawa menyekana mugabo sacrifice bitambo uzotanga ufisi izina ariko uzovyuba ariko Mimi ari mu challenge menshi urazi yuko izi nagendodeze n'amakuru cyane kuva vuye Muramvya amanutse muri no mu gisigara ca Bujumbura abantu bose yagiye arahura nabo ari abantu bagi bamuhendesha amahera bro siko haba umufana mwandikira inbox akamubona ati nsanga muri hotel ndaza gukurungikira 300 ndaza gukurungikira 400 siko arizo challenge Mimi niyo topic yo no muyiyaze ko atayifata kacarira siko kubera ko azi neza yuko harabu yahaye agatima izi ariko uwundi mwanya kwe bavuga ibi bintu nivyo canke sivyo uravyumva kuko uravye bro bari abantu n'aba content creator byemeranye simvuze ba Mimi Mireye mvuze bajya abantu bamuha ibiganiro ntiwibaza ko bashobora gukreate content ati dugira uku nuku ese nibaza tuze gukubita oya biragoye pe oya nyene haraho nyene usanga nyene vyoshoboka ariko mve neza yuko Mimi ndemeza neza yuko izo challenge 80% zimubako cyane kandi si wowe wenyene ni aba artiste bo mu gitsina gore benshi ariko rero kubera ko Mimi nawe yifitiye amaranga mutima arakunda kurira pe arakunda kurira nagenda neza makuru neza yuko hariho urazi yuko izabura hari ikintu nagiye mbona kuri account yo YouTube ntaza kwirengagiza kuvuga urazi yuko kuri YouTube waheze ameze nkashika nk'8 9 bro none aheruka gusohora ingusinema ngo cira mu ndaheza amezi 8 cira mu siko ariko nagiye nsanga neza yuko ariko yarakwiye kuzarara ingena create utuntu twinshi tudu content izi siko tumuvugwako siko bino bintu hari abafana baza kuvyakira nabi Mimi sumu content creator bro abasani washaka nibo nabonye babitahuwe siko uzubona barakora ama vlog hari ibintu bita ama vlog ugasanga bari nko muri shooting bari muri shooting y'indirimbo canke bari muri shooting y'ifilme utwo tu video twose bakadufatanya twayo ma vlog bagaca basirako kuri YouTube yabo YouTube ikabandanya iri muri mu cyane bivugwa neza yuko rero baba cineaste bacu twama tuvuga ko atari aba content uretse turuwafa bakaca bavyegereza umutima kandi natwe tuba turi hanze bavuga bucenda hafu umwaka 9 bro kandi nubu ndazi nta cinema tegura nta cinema uri kurategura my sister iyumvire amezi 9 araheze dusigaranye kugira umwaka uhere hasigaye amezi 3 sivyo yego iyumvire rero ko mu mezi 3 nta film azoba yasohoye ibaze man siko
canke nta film azoba yasohoye mu mezi 3 ariko nibaza ati Mimi my sister iyo YouTube yiwe umwaka uzohera adasohoye igikorwa ata kintu na kimwe kigiye atara kimwe kigiyeko Mimi ni my sister kandi tumwanka bro bebisaba neza yuko bano bantu za turabacishamo akantu kugira nyene baza baricara bariga siko hari amakuru ryari nagiye ndonka yuko hari umujama yamutelefone aramubarira ngo nsanga muri hotel kanaka yitwuko ariko hotel sinza kuyivuga izina yahi Bujumbura bro cagiye yaravuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda aramubarira ati nsanga mu hotel kanaka imeze uku hama wewe cumbarira akanoti wifuza hama turyamane siko ariko kubera ko Mimi azi neza yuko za challenge kuva kera siko byamye bimubako cyane araheza aricara ngo arasenga Imana bro aravuga ati Imana bino bitsitaza bizohera ryari ntibizohera my sister siko bivugwa neza yuko ahubwo ari byo kenshi bikunda kumuca n'intege ngo abantu ngo bakunda kumuhamagara mu hotel kugira ngo bamuha agafaranga cyangwa abantu bamuhendeshe bintazi bakamwereka ati bana jewe nzokugabira irya modoka nzokugabira iganzo siko arizo challenge yagiye ahura nazo urazi kuva kera amanutse mu ntara ya Muramvya amanutse mu gisagara ca Bujumbura uribuka neza yuko yahendeshejwe na naka siko aramuhendesha ati ibintu kanaka ati je mfise amazu mfise imodoka ahubwo wingo ndagushira indani hama Mimi kubera ko bwa buzima bubi urazi yuko izi bano ba sister bacu keshi bakunda kuba bashira imbere cyangwa ubuzima bubi bagakurikira amafaranga kanaka siko bakenye bagira bonyene ariko ivyo nimwumva uko tubivuga Mimi aravyanka ariko ariyo nabavyemera bro ariko turabazi abavyemera nuko gusa tutobavuga mugabo abavyemera barahari kandi baba babantuze baba artiste siko izi urugendo rwo gusambana no kurondera hit ni ibintu bitajana siko ushobora guhitamo kimwe muri ivyo bibiri urahitamo gusambana cyangwa ukarondera hit kubera ivyo ni ibintu bibiri vya mbere bitajana ni ibintu vya mbere vyerekana yuko hariho imivumo hagati yavyo ari bibiri bitobana bro Namusi urashobora kwidanaza umubiri wawe iki gituma neza yuko bano basista bacu ubona neza yuko hariho level batarenga bamwe bemera vya bindi izi bamwe bemera yuko boryamana n'abahungu siko ndabicinde nabone iyo image kwera ayuba izi kandi bo bama baridoga ayumva bamwe bemera yuko bakaryamana n'abahungu kubera gahiti kabo ibikorwa vyabo vyama bigera ngaha arashobora gusohora uruhiti bro ariko ugasanga cya gikorwa ciwe kigera ngaha siko Mimi yari ibintu vyagiye bimugwanya cyane bamurondera ku mubiri ariko nabo nyene akavyegereza umutima akifata kanarira cyane ugiye kuraba Mimi bro yaraciye mu bintu byinshi ariko sina Mimi gusa ariko none abantu bakobwa benshi bari muri industry bro genda afise ikibazo kweri Mimi urabona no musineaste atoroshe akaze mvuze akaze arafise izina kweri ariko nawe numengo sinzi umenga aricaye oya nyene nubona ko ari ahantu level yiwe itarenga nawe nyene ariko aguma dushingira naye ngo yarazi nawe nyene ari hano Mimi Kado Ravere aba bose balvera bande balise niyo turaza mugaruka Alice niyo hari ahantu revo je kuvuga hari ahantu revo zabo zitarenga nico gituma nivyo nyene bro siko ibintu tuko turavuga benshi Mimi ashobora kuba yaranse kukutanga uwo mubiri siko ari ugasanga hari abandi bantu benshi umuntu aguma duga kimya ni Alvera gumaduga siko ariko mve neza yuko izi ibintu byo gutanga umubiri ngo nuko waronsa agahiti bro siko agahiti kiwawe no kwidandaza kujya no kwidandaza izi ega no kwidandaza naho utaniye nababademu biparika muri za bar biparika muri za boîte bro bironze mukamenye naho mutaniye ahubwo gusa nuko wewe gusa ubikora mu mpisho ubikora abantu benshi nibabimenye siko ariko umve neza yuko ibintu ikintu cyo gusambana n'ikintu cyo kurondera hiti ni ibintu bitajana urahitamwo kimwe kimukagikorera siko ariko umve neza yuko Mimi nagiye mbona neza yuko afise akabonge ngo benshi baramusavye ngo benshi bahora bamusaba ngo aryamane ariko izingira ngaruko kuri kino kintu cyane Mimi ambabarire cyane
nta musi numwe azopfa aronsa amahoro n'imyaka 2 ishobora guhera atabonanye n'abana biwe. Babana biwe bari ni baba ngaha kuri duze mu Kanyosha. Babana na papa wabo. Babana n'urya papa wabo yitwa Claude. Siko niki gituma nzi niko nakubana neza yuko kubera iki batabonana. Niki gituma niko nakubara yuko ntabaraba ntabyo nzi, ariko Claude tugiye kumwegerera yavuze yuko n'imyaka ingahe ishobora guhera batabonanye. Siko ariko kubera ko izi ntazopfa aronsa amahoro muri we ingorane mu mutima wiwe. Tugende kwa Ntutse. Ariko she's my sister, ni mimi hey turagukunda cyane, ariko mbe neza yuko kubonana n'abana bizogufasha mu iterambere ry'iwawe urimwo, bizoguha amahoro menshi cyane. Murakwiye gusubiza hamwe na Claude mukavuga ati tuyage n'umugisha mu bikorwa vyawe, uranabironka bro, uranabironka. Ariko na Claude nyene turanamusaba cyane, siko turanamusaba cyane amutahure uwo bashoboye kwibarukana, kuko nibaza neza yuko naho boshaka bagapfa bigiye bitandukanye, ariko bibuka amaraso yabo bro. Mbere yo kurangiza reka duce kwa Alice Niyo. Ego Alice Niyo tumweruka bamwambise impeta. Alice Niyo be yarayiyambitse narayiyambitse. Okay, tweruka yiyambitse impeta. Ego uwatumye yiyambika iyo meta. Ego ubu ngo baravanye niyo makuru ahari. Ayo n'amakuru tugenda twumva inyuma kana yari yaranakoze n'ikiganiro agikorera kuri TV kanaka. Ubona neza yuko avuga ngo impeta yarayigurisha. Yarayigurishije. Sasa yarayishize ku soko. Igihe yiyambika urazi ko yari yakoze n'ikiganiro iwacu. Ego kuri TV twarakoranye. Oya ngaha kuri Anashe twarakoranye ikiganiro. Aheruka kuyiyambika. Ego bacima amanda bose bamwataka. Ego ndavyibuka. Uravyibuka? Ego ubu rero ngo vyarahetse. Ariko ibi bintu bizobashikana ariko izi ayo n'amakuru tugenda twumva cyane mu bantu bagiye batandukanye bavuga neza yuko Alice Niyo atakiri kumwe na Mandevu, ubenshi bazi ku izina rya John. Ariko ayo n'amakuru bivugwa neza yuko tugenda turonka hagiye hatandukanye, ahubwo hasigaye neza yuko Alice Niyo tumubona mu rundi rukundo gukuri. Siko ari naga commentaire igari nagiye mbona Chishadi ya postinze iyo foto, mbona umufana yanditse ngo kazima shangwa ry'amahera ngo wayiririye yo mu diaspora ngo hari ibindi bintu wari ukeneye. Ariko izi amahera ya John uwo n'umufana yabyanditse muri commentaire. Ariko izi ngira ngo barize bano ba sister bacu kenshi barakunda kukuronka chance yo kubakana no mu diaspora. Ariko kubera ko wa mu diaspora azamushiramo imitahe myinshi cyane, akamwereka cyane amahera, ugasanga wa mukobwa nta mukunda cyane ahubwo yikundira ya mahera. Siko Alice Niyo she's my sister n'umugenzi bro. Siko ariko yumve neza yuko ese nitwaramuka tumenye yuko Alice Niyo asanzwe ari mu rundi rukundo bahebanye na John Mandevu, Alice tuzomukubita mu rocket ya Analize nawe nyene yibaza ati n'umunsi wo kubesha. Akakana izura kumva Alice Niyo tubabarira umunsi twarondeye ayo makuru tugasanga ngo Niyo yaravanye na John Mandevu. Urazi yuko twaje kuri Anashe tubasabira imigisha bro. Yego tubasabira imigisha tuzobashigikira, tuzoza no mu rubanza rwanyu mwambaye neza. Ariko tukaramuka tumenye ayo makuru yuko ari yukuri yuko wavanye na John Mandevu, siko tuzoza tugukore ko Analize uwe nyine tugukubitemo bombe ya rocket imwe irenze, uwe nyine hamwe wicara ukibuka uvuga ati ati ba bantu byamende nuko nyene, siko bano ba sister bacu nyene. Ariko nabo ba diaspora nyene bazara batamwe inoti ni bien, ni fresh man. Mandevu tumaramutse hariya. Ari n'amakuru yagiye rumva yuko ngo Mandevu yarasanzwe ngo afise undi muntu. Ngo Mandevu yarasanzwe ngo yifitiye undi muntu hariya, ngo bari muri bimwe, ngo Alice ngo atigeze ngo washiramo ingufu cyane byo kubandanya urukundo. Ayo n'amakuru nagiye ndonka ariko ataremezwa cyane. Ngo Mandevu ashobora kuba yifitiye undi muntu hariya hanze, Alice bikaba byaramunanije. Ariko reka nibariza Alice Niyo ko yiyambise impeta, amahera ya Predote nyamari dote yariye. Uribuka neza yuko nijya demande yiwe Fanira Vianney Raska ariho bari igihe yambika impeta. Niho bari bagiye kumushigikira bro. Bari bagiye kumushigikira. Alice Niyo my sister
vyakweri ndakeneza yuko muri commentaire baze kutwandikira ababizi vyakweri baravanye na mandevu vy'ukuri canke twikorere bwa bushakashatsi bw'iwacu gusa ndazi neza yuko hari n'amakuru menshi bariko bararonka abagiye batanzwe yuko bashoboye kuvana siko nanje mvuze ati nitwaramuka twamenye ayo makuru yuko ari yukuri ariko turakeneye Alice kuri Anashe my sister turakutaka mbe azokwitaba kweli azokwitaba yoreka kuberi cyangwa twikorere ubusesanguzi bw'iwacu bushakashatsi amaturo ndeze ayo makuru tuze tuyaha abafana bacu Alice ashobora kuyaduha uze kujyana inbox Alice twivugane bro reka twigire twe tubashimire cyane ariko nimba izi ari mu rukundo rushasha Alice niyo ahubwo urukundo rwiwe ahebanye na John Gare kuko acaronka uwundi muntu n'ingoga acaronka uwundi baba barateguwe John urumva yari afise uwundi ku ruhande ntari hariho izi hariho abo sister bacu bageze kuri level yo kugira plan A na AB na plan B siko ava kuri plan ya A yanse akaca koroka kuri plan B reka twiragirize izi kubera ko ndazi neza asante sana dushimira abadukurikiranye kuva ko nawe gushika kuntu cyane gose by'agaciro bro hasta la vista